Yes, hello boys and girls, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose, nizere ko ari mpunda marembe. Ciye ku bwanje ndashima ibintu n'amavuta, ndashimira umuremyi kubona byutse nkomeye, nawe ndakwibutse gushima kugira ngo dukomeze kubaho neza, twibuka gushimira Imana ko ariyo ituronsa ivyo turonka umunsi ku yundi. Ntabarambiye rero boys and girls, ladies and gentlemen, wewe utarakora subscribe, please do it. Kora subscribe, sangira inshuti zawe ibikorwa dukora umunsi ku yundi, amahirwe kugira ngo dugere kure maze dukomeze kubana gatanu kuri kagenzi kako umunsi ku yundi. Uyu munsi rero ikintu ngira ngo tuyage ko sikindi ni show yarayibaye ya VIP kuko yarizimbye cyane, amafaranga 100,000, hakaba n'abarisha amamiliyoni 10. Show ya The Ben ntiyari isanzwe, yahuriyemwe abantu benshi, yatewe iteka n'abatari bake. Jando rye nishishikare yateguye show, much congratulations kuko show yagenze neza kandi ibintu byari bimeze neza, abantu bari bitavye ku bwinshi, hari abantu batari bake. Show yaryoshe, abantu bararyoherwa. Kuri stage haraza Lino G, twabonye Vyari, twabonye Babo, twabonye abaririmbyi batari bake, twabonye aba DJs, twabonye abafana b'umuziki, abanyamakuru kuva mu Rwanda, aba investors kuva hariya mu gihugu cy'u Rwanda baje gushigikira umuhungu wabo The Ben. Novuga nka Junior Giti asanzwe azwi nk'umusobanuzi w'amafilm. Twabonye DJ Brian, twabonye Jihad, umwe mu ba influencers bakomeye cyane bava mu gihugu cy'u Rwanda, nawe akaba ari n'umumenyesha makuru kandi muri entertainment, ibintu bya showbiz ababiri hafi cyane. Twabonye kandi ba Alex Muyoboke, we yamaze iminsi ngaho kasanzwe na manager wa The Ben. Chita Magic yari ngaha, ni benshi cyane sino bavuga ngo ndabamare uko nta mpamvu, ariko show yagenze neza, byari bimeze neza, abantu benshi baryohewe kabisa. Ariko Sadbi yakoze amateka, Big Fizzo arakora, The Ben araza nkuko ari we mutumire mukuru, abantu barishima bararyoherwa, indirimbo ziwe barazisubiramo ko nyinshi bari basanzwe banazizi. Hagaragaye ibitari bike byiza, habonetse byinshi byiza, amafoto meza, ibiyago byiza, kila kitu byari bimeze fresh. Ariko mu nyuma show yari yaryoshe, ariko iza kurangira hajemwe agatose kaza gato, kuko The Ben yashoboye kwibwa telefone yiwe. Hakaba kandi hari amakuru avuga ko hari n'abandi bantu 5 nabo kandi bibwe telefone mu buryo nk'ubwo The Ben yayibuzemwo. Ati none mbega byaganze gutyo ngo The Ben yibwe phone ya The Ben kuntu yibwe. The Ben yari agiye kuri stage asiga Pamela wiwe ku meza bari bicaye ko bari kumwe n'abandi baririmbyi, ariko nyene wa wundi ngo nta byama byera byose. Mu gihe bamwe bariko baratamba baryohewe, hari abandi umunezero wabo wamaze akanya gato biturutse kuri ubwo busuma nyene bwabaye. Umwe mu begereye The Ben yatangaje ko umuririmbyi The Ben yagiye kuri stage asiga telefone yiwe ku meza aho yari yicaranye n'abandi baririmbyi hamwe n'umugore wiwe Pamela, Uwikeza Pamela, murabizi ko ari umugore wa The Ben. Ati Pamela rero yavuye aho yari yicaye aja kwicarana na mama wiwe ku ruhande. The Ben nawe amaze kuva kuri stage acaja kuramukanya n'abafana, abakunzi biwe bari barishe imiliyoni 10. Avuyeyo asanga telefone yiwe yibwe. Nuko byagenze kugira ngo abure telefone, ariko siwe gusa, hari n'abandi bagera kuri 5 nabo nyene bavuga ko bibwa amatelefone yabo muri ubwo buryo, aho hari ababuze za iPhone 14, abandi babura za S23 Samsung Galaxy. Urumva nyene n'ibintu biba bitameze neza, ariko kiretse ibi byabaye ibindi byari bimeze neza. Nuko ababibwa amatelefone nabo bakaba bavuga ko abaservere bariko barakora muri ico kibanza bariko barakogwa amatohoza kugira ngo telefone z'abandi zishobore kuboneka. Ariko yamara tugenda tutavuze ko bishika ugasanga n'abaservere sibo biyibye telefone, ugasanga hari abandi bantu bari muri ico kibanza bashoboye
kwibizo telefone nukuvuga rero ntibace babizira bagerageze bakora amatohoza ashobotse ariko nabo ntibagire uwo bahohotera canke ngo bagirize ubusuma atari we yabukoze naho agataka yataho katarondererwa. So boys and girls ndabashimire cyane mwe mukomeza kubana nanje umunsi kuyuni gatano kuri kagenzi kako ibiteramo byari bimeze neza ariko kandi ndabibutse yuko uyu munsi Sunday ni tariki imwe ukwezi kwa gitugutu 2023 dufise show hariya kuri Messe des Officiers ibibanza vyagiye bihindagurika nibaze ko nawe uza kuza ni 10,000 nibaze ko abantu baza kuba ari benshi nimba wabonye muri show hari abantu barishe 10 million ukabona ukuntu bari buzuye Msaza chumbwira aho baza kuri 10,000 abandi bakariha 50 uza gusanga ari ibintu byatari ndazaza ko bahuzuye Messe des Officiers umunsi rakubita yuzure kuko abarundi ndazi ko ari nabantu bakunda kuryoherwa cyane encore de bain n'umuririmbyi bakunda ni ibintu bimeze neza cyane senureka reko bashimira mwe mukomeza kunshigikira mu bikorwa bitandukanye ngene ndabashikiriza ariko kandi mu mbabarire gato ko nari mazi iminsi nariko ndakora nanje hari twari tumfatiriye ariko ndabizeza ko ibikorwa bigiye kugenda neza umunsi ku yundi gatanu kuri kagenzi kako kuva ubungiye guza nkora inkuru ariko most of the times sinkora inkuru zirimwe ama video menshi ni voice off ariko vuba ndabizeza ko ngiye gushiramwo nibiganiro bitandukanye interviews ku baririmbyi ibiteramo bigiye bitandukanye impano zitandukanye ngiye kubagaragariza ndetse tuje no muri business dukore kugira ngo tugire abo twigisha nabo dufasha mu kumenya ibinabiriye mu kwiteza imbere mu bitandukanye dukora umunsi kundi canke buri muntu wese akenera gukora kugira ngo iterambere ryo rikomeze kubandanya mu buzima bwa buri munsi. Rero ntabarambiye ndabasabye gukora subscribe mwe mutarabikora kandi kugira ngo dukomeze kubana gatanu kuri ganzi kako tugeze ku 16,000 by'aba subscribers ndifuza ko tugera ku 200 tukagenda ku 30 mpaka tugera ku 100 ndetse ugakomeza kuduga gushika no ku miliyoni kuko byose birashoboka nta kidashoboka. Rero muri byinshi byabaraye bibaye ijoro byari byinshi byiza ariko kandi twereka kuvuga ko Big Fizzo yagaragaje impano idasanzwe twereka kuvuga ko Big Fizzo yagaragaje impano idasanzwe kuko yaririmbye live ikosoye imeze neza Satubi kandi niko kuko Linoji nawe yigaragaje Vyari wewe ngo kare kabaye kuko yari yanibagiye aja igitega azi ko ariyo show iza kubera ariko mu nyuma aramenya ko show ibera ibujumbura arashobora kugaragara tukaba kandi twabonye nabandi bantu benshi batari bake ariko nasanze abarundi baryoherwa cyane kandi abarundi nubwo bwa ko mu Kenya amafaranga murayafise kuko abantu nabonye muri rya show bari benshi cyane amafaranga nayo yarihishwa ntiyari make na gato ariko kandi ibyabaye navyo nibisanzwe henshi biraba kandi nibaze ko atari we muririmbyi wa mbere yo baje mu Burundi bakamukorerako mwibuke Mondi ngene vyagenze kuri ya Chenet hari mu pastor kandi yigeze kuza mu Burundi nawe kandi bigenda uko baramujye bamutwara telefone kandi yari ikaze abarundi rero imwe na rimwe hari gusanga kabaye ugasanga utwo twajemwo ariko nta gwanko nta ndayumujinya mugani wabo ndavuga abaturanyi ibintu byose biba bimeze neza tuba turyohewe turakundana ariko kandi sinogoreka kugaruka ukuntu abarundi dufise umutima mwiza kuko nanje ndimwo ndo murundi kandi nebaze ko mu bafise umutima mubi cyane ntoba ndimwo canke no bafise umutima mwiza cyane naho kandi ndimwo ego show yabaye VIP ya bose iraza kuba yabafise makeya nka twege ariko kandi urukundo yagaragarijwe mu Burundi nago nibwo abandi bari bakwiye kugaragarizwa iyo bagiye hari iwabo kuko bari abantu bo hari ukuntu nabonye ibintu byabo nyene bimeze ukuntu umurundi ashaka gende ameze gute cake yaba yatumiwe ni show imeze gute yatumiwe nande ntuzigera ubona bamuhaye agateka nkako iwacu babaha ibi navyo ugasanga ni cya kibazo nyene cyo mu kibano kiguma kigaruka mbega abarundi nibo bakundana cyane gusumba nibo bakunda ibihugu by'abanyarwanda gusumba mbega abarundi bankabe wabo bagakunda abanyagahinga ico ni kimwe mu bibazo abantu benshi bakomeje kwibaza gusumbya ibindi byinshi ariko ntanda y'umujinya nta gwanko ntaki tuba turiko turakora akazi twese tuba turi mu kazi turiko turondera ubuzima ariko yamara
mu Burundi berekana urukundo rwinshi kandi rumeze neza, ariko nabo ikibazo iyo bagiye iwabo ntibashobora kuronka inyituro canke nabo ngo bituge iciza bakora mu byo baba babashikanyeko. Guys, sindabarambire reka ndabashimire mwe twabanye, mukomeze gukora subscribe, ntibagire gusangiza inshuti zawe, maze dukomeze kubana gatanu kuri kagenzi kako. Ciao ciao, wakoze, duhurire muri show iza kuba